acavuga ati burere kandondere umukobwa mugabo ko umuhungu atatu no tunadukeye ifitiye adakwiye kuniyumvira ibintu by'abakobwa dahere nabanza aje mu gipatiri gato ukene na nyina ntamukunda ntamukunda afungura gute abiwabo abiwabo akajyama iwabo kandi nta mahera mugara gukunda kandi arashaka Mariya bagira urukundo cyane donc ikintu je ndi granda kubaze gatoya uwo muhungu ari karakurondera ameze uko abiwabo nukuri nta zindi defafise ataruko yiburiye duherana ukuri kandi yagerageza kandi no muri ville kurondera byarazi isabune ni papa wa muhungu iya agashuka yifuka nako mama we yamuhungu byose nta kintu afise ngaha nta burenganzira afise bwo kuja koresha d'abord apana bwa mariage nta burenganzira afise bwo kuja koresha kandi ashikana imyaka aranayirenga oya nashake asaze kuko deja imyaka bavuga ko urabona kuvana kire rero mariage c'est l'argent oya cyo nshatse kuvuga bakunze wa Magic TV mumeze gute murakomeye kuri micro kundo Ange Mission ko mubibona abantu bandi kumwe n'abantu buno munsi kaba arabatumire murakunze kubona muri Magic ariko umwe ntimwari mperutse kumubona reka ndabakire mpereye kunyegereye Denine karibu muri Magic TV murakoze cyane ndagushimiye cyane minushi mumeze neza je ndi bien sawa ndashima imana yego nivyirikira kora amen merci mabuja nandi ndashima imana meze neza bisacha cyubwira abakunzi ba Magic TV yo wari waragiye no mwibarabara basikambira merci babiri yo wari waragiye urumva je byarangoye gatoya turaburana ariko njenje ngo yaragiye kurongo nari nagerageje guhiga ngasanze abafana ngaho ari bo umuntu yorondereramo njenje okay karibu mwese muri Magic TV nkuko mubibona turi batatu mucamona ko tugira tuyage Hamarinine akaba afise ubumenyi bwinshi ahora tuzaniye aje muri Magic TV ni muri babandi duhora tubaza ibibazo dusanzwe dufise namwe mufise abakunzi wa Magic TV tukabibabwira hama bakatwisha uno musi rero sinzi ko babwira sujet twari twifuje kuyagako sujet no musi rero ni sujet twiyumviriye ko hari ikintu cabaye kivuga ngo umuhungu ntakwiye kugira mariage mu gihe abona atamahera afise yego nakwiye no kwiyumvira kugira mariage bamwe bakavuga bati nivyo kuko mariage ni uburyo vraiment ni uburyo abandi mugabo bakavuga to ya mariage si uburyo ifa kubanza kuvyiyumvira tuvuga tuti twe namene urushirimba tuko turabiharira kuba katuzana umuhinga rero kuko harenye nabavuga ati mariage kubisanzwe nibikisi mariage suko jajya muri Merci 12000 mariage ni 12000 12000 francs mwumve ko ari 12000 dollars cyane 12000 francs niyo mariage ni donc je tuvuga ati reka tuzane wabinonosoye atubwire neza yagize na mariage atubwire yuko yoba yabaye prêt atamahera yari afise canke yabanje kuronka inoti kwiye acavuga ati burere kandondere umukobwa mugabo ko umuhungu atatu no tunadukeye ifitiye adakwiye kuniyumvira ibintu by'abakobwa dahere nabanza aje mu gipatiri gato ukene na nyina ntamukunda ntamukunda mais tukaja twimvira tuti mariage ifo ko umuntu abanza kuvyishora ko hari abahungu benshi bafise amahera bataragira mariage hasabwa iki rero yes umuhinga yacu rero cyambere dutangura ibibazo mu kanya umaze kudusigurira murakoze cyane ubwa mbere bwobwo izo mpari zanyumba zari zifise fondema kuko abasore batari bake uno munsi bariko baranka kugira mariage ngo kwata amafaranga bafise abakobwa batari bake twovuga yuko ngaha mu Burundi benshi ariko bararata imigisha yabo ndavuga abagabo babo kubera gusa kubasuzugura ngo nta mafaranga bafise n'abavyeyi burega nabanye nzura bashiramwe rero abavyeyi sinibaza ariko rero no kuvuga ngo abavyeyi b'abakobwa b'abakobwa sawa ndavyumva kubera ko akenshi bagiye gumupreza navuga ati akora iki nico nshobora guhera nuwo kwande akora iki kuko kuva na kera ibintu bavuga ngo abatanganya amatako ntibagera hamwe hanyuma ariko rero abandi nabo bakavuga ngo ngo ubushaka ngo babashaka kuja gukwa ahantu n'abakobwa rero baza baravyumva ko nabonyere kera badafise amafaranga iwabo kenshi ntibakunda kuronka abagabo nabonyene bifise bavuga bati umuntu aje gukwa ahantu bazovuga ati yakoye mu bantu yakoye ahantu mu bantu mugabo rero navuga yuko benshi barakunda kwihenda nkuko natawe ndabivuga abantu benshi bariko bararata imigisha yabo kubera ko ubwa mbere bwo no kumenya yuko dufatiye ku bintu biboneka
ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana ihezagira abakundana ihezagira babiri okay Erisida ntavyo uruzi Imana ihezagira kandi kirundi numva mengo cavuye mu ntari wanyu yego vraiment Imana ihezagira babiri donc kwari kwenspirangira abantu kugira bagire mariage suko inspira ariko nagira ndakubwire yuko ivyo je ndashaka kubihamya ijana kwijana no kuvuga yuko iyo mubanye mukundana nta kibuza mudashobora kuronka ayo mafaranga ivyo rero ni ya mentality sigaye hariza umva ngo ya ngo gira mariage urabe ngo haranzoza urinjira ngo ubutinjira ngo ngo ni wambare bag bijye navyo nyene biri mu Burundi gusa nta mu étranger ashobora kuvuga ngo wambaye bag ngo ugize mariage ngo hari ngo abantu ngo hantu utahora winjira uca winjira birabaho sinzi ko urumva yuko sinzi ko uraje ahantu kuki hari abakenye kandi bari marié hari abakenye hari abashomeri kandi bari marié birabaho mugabo nta gihe na kimwe urugera wumva ngo bagiye gusega ukuntu umugabo yagiye gusega umugore agiye gusega ntavyuzi uzamva sheri tamu ni wanyu nanje ntashi wacu abo kameme babagize mariage abo ndemera ko bataba baragera kuko murasiragoringa gushikana ubwira umuntu ari proche vraiment urashaka kubwira umuvyeyi wawe nivyo tivyanse mugabo kuvuga ngo kuji wanyu nanje nji wacu uwo niyo bari umugabo bamusarishije go no kuvugaga minshi gituma avuga ngo Imana ihezagira babiri ni wa mugana avuga ngo tubiri tuvurana ubupfu no kuvuga ngo mwico gihe bikunda gupfira muco twovuga muri shwadi konjwe cyane dora konjwe kubera ko iyo ucaguye nabi bavuga ngo umuhusha atunga ahusha umugore ahusha no mugabo kandi kubera ko iyo umucaguye ukabanza kuraba yuko afite amataye ukaraba banza kuraba ko ari umuntu nyene afinyo yameze neza akaba birakenewe navyo ne mugabo ariko kubiraba vyonyene ugasanga umuntu atagira umutwe uyu muntu azogutera ingorane kubyo nawe wenyene ubwawe atacuza imvira gukora ngo bikunda mugabo rero ari wa muntu ushobora kuraba nturaba amafaranga kenshi numva ko tuzagwa duhereza muri shwa dikonjo no kuvuga yuko ico umuntu ateza kuraba ubwa mbere ateza kubanza kuraba mbega uno muntu tugomba kubana yaba umuhungu cyangwa umukobwa mu mutwe wiwe hari iki kupima ro mutwe w'umuntu ikirimwo ni muri vya biyako niba umuhungu muhuye umunsi wa mbere mugasura mugahura umunsi wa kabiri ica kubwira ni none gasheri vraiment ufite amataye meza ufite amabere meza vraiment kiriki urumva akakwensita kuja gusambana nawe gusa nta kintu cy'umugambi na kimwe arigera kubwira nta kintu kijanye na kazoza kawe arigera kubwira uyu muntu muzobana hamuzo havuga yuko ngo tubiri tuvurana ubupfu ubwa mbere bwo azoba ari kamwe gafise akandi agapfu kamaze aragapfu kagomba kwicara kandi agapfu rero hari umuntu abana n'umuzimu hari umuntu abana n'ikiziga ntibikunda no kuvuga ari ikintu kiba gihari bisaba yuko umuntu araba mu mutwe h'umuntu urone wa muntu rero ashobora kuvuga ati twebwe jewe ndi uwo no muntu ko twagane nkumva afise mu mutwe turashobora gukora mariage ata amafaranga menshi dufise mugabo make yoyo do base arakenewe okay oya make do base nakubwira igituma nakubwiye gute umbizi agatoyire ni je mvuga nti hari nk'umuhungu atana kimwe afise vraiment naga konti atakoyigirira kwe ata nta mahera afise na konti ntayagira nta nakazagira ababayeho gute nawe ariko afise urukundo ariko vraiment wowe urukundo afise ikibazo gihari ni kimwe afungura gute abiwabo akajyama iwabo kandi nta mahera mugara gukunda kandi arashaka mariya donc ikintu je ndiguranda kubaze gatoya uwo muhungu ari karakurondera ameze uko abiwabo nukuri nta zindi defafise ataruko yiburiye duherana ukuri kandi yagerageza kandi no muri ville kurondera vyaranze isabune ni papa wamugurira iya agashuka yifuka nako mama we yamugurira byose nta kintu afise ngaha ngo isi atari kuja koresha d'abord apana bwa mariage nta burenganzira afise bwo kuja koresha kandi ashikana imyaka aranayirenga nashake asaze kuko deja imyaka bavuga ko urabona kuva na kera rero mariage c'est l'argent oya cyo nshatse kuvuga nako ndakubwira nene mariage nakubwiye ko atari amafaranga ni ngaha mu mutwe none nawe arafise uwo mutwe rero w'ivyo vya mariage umuhungu ameze gutyo nta mutwe afise muga turihenze kamere nta muhungu yabameze ko kose ngo yumvire go planninga mariage ko ntari karana planninga gukora mugabo twese turavuga aragerageza gukora vyanasa ariko ntiyibana navuze ati arafashwa navuze ati mugura abona ko ari umuntu agerageza kurondera uyu muhungu isabune ni papa we amugurira yego ishati ni mama we amugurira yego ipataro ni mama we amugurira no kuvuga ngo akene n'amafaranga y'amayinite yimba afise yo telefone arinda guhamagara ngo mere mpa mahera y'amayinite uwo muntu nta droit afise yo gukunda tureke mariage turagowe n'ubu rero urukundo rwagiyemwo amafaranga kera reka ndakubwire basi kera bo barabwa n'abavyeyi umuvyeyi nivyo byose yarabikora amaze kubikora babanza kuraba yuko umuhungu ari capable yo kurima ubwa mbere ivyibare
bakaraba yuko uno muntu ashobora gusobanya urugo, bakabona ko uno muhungu ashobora kubaka inzu, bakabona ko uno muhungu afise umutwe, ico gihe ni inkwano ise we barazimutangira yabageze. No kuvuga ngo mu gihe ivyo byose bitarashoboka waba utaragera shaka ukwiza imyaka 50 60 ibi utarabishobora kuba ushobora kwiyumvira wewe iti nkoriki baguma ko navye kuri umwana. Uno musi no kubera ivyo bidahari kame mu muntu ateza kurondera. None rene woba utarumva bijya bintu bavuga ko umuryango ubuye usigaye kotiza bakabakorera urubanza surabizi bakabakorera urubanza ugasanga umuryango bagiye hamwe ngo kaziye ngo iki urubanza ugasanga rwakozwe n'umuryango komite ugasanga urubanza rwakozwe n'umuryango kandi ugasanga nta kintu gihari nta kintu bafise donc kubera ariko bega kubera ariko biteye urubanza ntirubaruto ha mu rubanza rwatandukanye n'ivyo bindi nico gituma je nkunda kubwira aba jeune ati gerageza mubanze murondere uburyo bw'ingene muzobaho imbere yo kurondera inkwano. Sindi ko cyumvikana inkwano baziherezeko inkwano barizo baherezako hanyuma no kuvuga ngo urubanza nivyo rusaba ibintu byinshi hanyuma mu byo bintu byinshi rusaba hariho nk'ibintu komite idashobora kugurira ntibakugurira alliance ntibagenda gufatira ikanzu y'umugeni ntibagenda gufatira inzu ntibagenda gufatira ibintu nibi ubonye umuhungu rero kenshi bavuga ati genda tubanze tukugurira intebe tugurira akabati gute no kuvuga ngo gupima umuntu uko ageze ni bya bindi ko ashobora kwigurira vya bintu no kuvuga ibi navyo biva hehe ni muri wa mutwe intango rero ihari no kubanza kwiyumvira ati mbega jewe ndashobora kuronka ibidabo niba atari capable yo kuronka ivyo ni wabo ndazo hava zana umwigeme ngo aramukunda yamara gushika mu rugo atangure kumubwira ati none gwa rukundo vipi nta muntu akunda shonje Wakunda shanje bigakunda? Oya ntibikunda. Urukundo uraruzi birakunda. Mbere nine bashe. Minushi. Murayi busa murakunda nyene none. Urafite urukundo? Yego. Ubu burya ngaha inzara yo gukubita. Sasa ntiwariye? Yego. Mwijoro ntiwariye? Kandi urasonza? Ejo mu gatondo ntubone uza gukura amafaranga yo kuza kunywa icyayi? Oya. Hagacagera yindi saa 6 nturi mu mafungo? Hanyuma hagacaza umuhungu akabwira ati yo Minushi. Oya uretse n'umuhungu na mama wawe. Apana kuvuga ngo umuhungu. Ubona ko ari karakwanika kwa mimi. Oya umeze gutyo umeze bigimeze gutyo utanariye. Sinukuvuga ngo n'umuhungu na mama wawe naho ibogira iki bosanga umwana. None cyo utariye mama wawe ngo namumviritse. N'umwanka. N'umwanka basi muri kajanye navyo. Turamaze gusoza. Turamaze gusoza. Amafaranga mvuge muti jewe ndabona yuko reka nagutera inkuru. Ivyo birabaho. Jewe narize muri secondaire mpanze. Uravyumva? Nipange niga muri cycle supérieur. No kuvuga ngo ikintu cyabaye ni giki. Twarigeze gukubitwa n'inzara. Twasora twakubitwa n'inzara n'abahungu bara. Abahungu roje kubera bwa rubwa mbere rero ntanguye kumvizana nyene byataye. Bavuye mu muhira. Urumva navuye muhira nije nimenya. Hanyuma abahungu barambwira ati genza rigomba inyece kweri kumva umutipe basha. Ngo nigitangura kukwica ati. Bambwiye bati nukuvuga ngo estoma wumvise ikubangamiye. Urabwira ati none ko atacu mfise njya. Wewe sara ni waheza ucuka. Byose ni cerveau. Byose rero ni mu mutwe. Byose mu mutwe. Niyo mpamvu nayaje teme wo yakira kandi ushonje. Byose ni mu mutwe. Kuko urumva gusa ahubwo jewe nimba shonje nisonzanye aho mba jenyene. Ahubwo dusonje tubana mu nzu. Turabana uku muri kuwonzanira byinshi. Nagira namwe se mwabona. N'urukundo ni mwasinye ko ari mu magogo y'amarebe. Ni mu magogo n'umagi. Mutangura gutana kishapu. Hari abasore ngaha aha mwibarabara. Usanga baryamye kwibarabara kubera inzara. Mugende muri beza muramota neza muce mugenda mu byuru muticho mabishiri ndagukunda n'ukuri. Umbwira ingena za kukwisha. Chambe ntibamuzi nanye. We naho mutazi nanyi antuka umuhungu abahungu aho umukobwa mwiza aragushimira amakakubwira aragira n'agasurire. Aragushimira mugabo bwa ndashonje. Nivyo koza kubwira. Duhaguruke tugende. Aragushimira. Wo mushima we. Wo mukunda Minushi. Oya reka gukunda. Urashaka no kumukunda dayere. Nyene ngo hiengu. Hariho kantu nabonye kavuze ngo harakantu nabonye kavuze ati. Gukunda ntibibaho ukuntu umuntu ngo afite doctor ashaka gukunda ngo nkirofa itazi ni na nevyeme ni kwandikana urumva gukunda umuntu ashaka gusikata abakobwa nitwe bikunda gushikira ibi je namvuga ati bagiye bakobwa yumvira urumva umukobwa wese yamavuga ngo jewe ngayashanga reka ngo nkeneye utunze nturafadika nurafatwa n'urukundo fresh umaze nukuvuga numaze gufatwa n'urukundo then urukundo ni hinga je kuri jewe urukundo ni ikintu surprise Kiza hari surprise gusa hari ikintu ni santima ziza mu muntu. Ni santima nico gituma usanga uno munsi
umuntu muri we arumva urukundo agakunda umuntu, ndavuga umuhungu agakunda umukobwa bagashika no kuri etape yo kugira mariage bakabana, mugabe nyuma yo kubana n'ubundi gwa rukundo rukagaruka ku wundi muntu. Ako biriya bintu nibiki Ni santima cyo baraharuruka. Oya nukubuza abantu batinya kubivuga canke umuntu abivuga bakumva umengo sinzi ivyo ari byo. Uno munsi biratanguye kwigaragaza. Umugore ashobora kuba ari ku mugabo agakunda umusore. Cyane gose. Umugabo arashobora kuba afite umugore agakunda inkumi cyangwa agakunda uwundi mugore. Uno munsi urumva byarayanga usanga umugore ari ku mugabo agasanga arakunda umugabo wundi muntu. Ivyama vyabaye uricara kandi ntushobora kubura umuntu uza wumva kubwira ati vraiment ndagukunda. Mugage nibaza ko bari kubera ibintu. Hari igihe haba ibintu n'igihe hari igihe ugira mariage ukaca uhayariza yuko uwo muntu burya ntiwamukunda vraiment. Ukaca wira tuvusanze ugira utangure gukunda ibintu. Ni bya bintu zo gusanga nk'ubu minushe hariho umuhungu peut-être mukundana kandi muri projet ya mariage ukumva rero mukavugana hari utuntu tumwe ubumengo wo muhisha kubera gusa kwa kuntu wumva umubaha kugira mugabo amaze gushika mu nzu ukavuga ati nawe akavuga ati ugahagara ati we nibikigana urumigo bavuga ati yewe kai uni wa wundi ni minushe narinze cyagiye mwiki gihe rero urumva urukundo rusharutangura kugabanuka kuri wa mugabo ejo ro kubera ko kumbure atabizi ashaka gucabura na Elsie akagenda kigira nyene mweranda na Elsie ko atari uwo mu nzu yego nico gituma ndakubwira abagabo kenshi ati ukukumva ko umugore wawe kumengo afise ukuntu akaze cyangwa afise ukuntu ameze ukuntu ukumva wo kunda uwundi wa wundi nawe burya nawe uwoca zamu inyuma y'indwi zibiri nawe bayabaye nka wa wundi nje ndafise ikibazo rero kubera iki abantu muri marié mutubwira ibintu nko kumenga urugo ruragoye cyane oya so kuvuga ko rugoye zose sico kimwe ufite tuba dushaka kubwira abantu ko ibigena bindavuga kuva kera nkiri umusore wanashaka kuva 2013 no kuvuga yuko akenshi abantu barafise ukuntu biha image bari mu rukundo bakumva umengo agiye mu rugo azabagiye gukina novela azabagiye kugira twatundi twa bafizo two mu video urumva akabona umengo n'utuntu twa dusinema bagira twa bizu mugabo atibagora hari izindi nshingano zishobora gutuma asamaye gatonya urukundo rushobora gutakara ni byinshi none mwe mubigira gutere nine ko murambona sometime naho ntije mu buzima bwawe ko kuri stati madamu wawe mwafashe nk'umunsi akaba ari kagukorera utuntu twiza weekend urumva donc mwebwe mu bigenza gute ngo tubone novela kandi wari kutubwira ko novela zitoba bo no kuvuga ko ingeso y'urugo ntibiba ku rundi bige ntibisobanura ko twe natwe ariko vyama misi yose oya uno musi biranka wanashaka nuko ntibuka umwanditsi araho yanditse yuko ama dispute bijya byo kuvuga ngo gushwana muri mu rugo birabaho kandi ni ikintu ciza ku rugo wanashaka ni ikintu ciza ku rugo kubera ko ni ikintu gishobora gutuma ubwa mbere umenya byandi ko ndakubwira bishobora gutuma umenya wa mugore wazana ingena ameze hari ama karaktere adashobora kugira adashavuye iyo uzibonye rero ucumenya rero uwo muri kumura mumenye ugacumenya n'ingene mutwara rero no kuvuga yuko rero bijya nibisanzwe mu bihe vyiza ni sawa hari ibihe navyo bibi birashika akenshi rero nk'abantu basenga akenshi barabitahura ko umuyaga mubi urashobora gucamo no kugenda bakagenda banashaka hanyuma mu nyuma kagaruka urukundo rukabandanya niko mwisi bimeze hari ibihe vyiza n'ibihe bibi rero nico gituma rero ikintu gikurunya mukuru gikomeye umenya ati mbega muri iki gihe ibihe bimeze neza twifate gute muca muri novela mbe mu gihe haje ibihe bibi bice bigenda gute ucumenye inyifato ugira dusuye kuri yasije ni mu buzima bwa bwose dusubiye kuyasije ni ikihe kintu rero wobwira umuhungu afise ubwoba bw'ubukene umuhungu kameme akuze kameme ari muri we yo gushaka kugira mariage muga arakenye nk'abandi bose ariko yarondera sibajye twavuze ngo aba muhiri wabo kijya twatahuye ko kameme umuntu atarabona n'ingene ubuzima bwe bumeze atoza kumenya ingene urumva uyu rero yamaze gushika muri iyi etape yikumenya ko hageze mugabo uburyo buriko buramugora canke ntatunze ku rwego bumeze gute niki wobwira umuhungu abahungu bafite ubwoba ivyo baguma bababwira ngo urumva ngurakenye ngo ubwiziki arabona ko atamahera ya mariage afise mugabo arageze no mu mutwe we arisumira muga cette fois-ci ariko arondera shire nk'umugore rero cette fois-ci mwasimbo niyo bizuko bizogenda no kuvugaga si mu bisanzwe umuhungu
nuko turiko turavuga cyane ku muhungu burya abahungu barabarenganya nabo sometimes bagira ingorane biba bikenewe biba bikenewe ko umuhungu arondera n'umukobwa akarondera je nta muhungu no hanura kurondera umukobwa ngo nuko ari mwiza azoza kugira vaze yo mu nzu ariko wa muntu nawe afite umutwe wo kurondera kubera ko inshingano ziri mu rugo ni nyinshi mukene ibintu byinshi mu rugo ku buryo umugabo naho yobahembwa miliyoni 3 atoshobora gukombra byose ngo bishoboke mugabo rero nukumenya yuko hari ikintu abahungu batotinya na mwebwe mutotinya ikintu bita main invisible de Dieu no kuvuga mu bintu by'abubatsi harabaho ukuboko iki kintu umuntu atemera ntashobora kucyumva yasha gisubiremo neza abantu ture dusutse fase turasenga uri kuranyumva turemeye uzobaze umugabo uwari we wese umubaze ati ku kwezi winjiza amafaranga angana gute hama uca umubaza ati ku kwezi urealiza ukonsoma amafaranga angana gute no kuvuga yuko akenshi abagabo baratinya kurealiza imigambi nico gituma abantu batinya usanga akenshi abantu batatawe iyo jambo banebwa ugasanga batinye kurealiza imigambi ukumva kumengo ubwoba ati utudufaranga nahembwe uku nico gituma je ubuzima bahembwa ku kwezi ndabwemera mugabo sindabushinga ijisho cyane biba bikenewe ko umuntu yirukanka ijya nino nivyo hanyuma mu nyuma ugakura ubwoba kuko ijambo ry'Imana tubwira ko Imana ihezagira ibikorwa by'intoke zacu mu gihe uri kuriruka Imana nayo irahezagira kuko ibizi byo uri kurondera umuryango kiretse urondera bahabara bene ico gihe guhezagirwa biragora yego nutwo wari ufise usanga kandi barakora imirimo kwera baratanga keya kuri keya abambere kabisa nawe bivuga nk'ubizire nine oya ndamaze kubibona apana ngo mfise bangahe je minuce ntavyo bibagira ko nganira n'abantu batse neza cyane baraza kukubwira ngo ufise ngo bahabara hari nabo ngenda nkabaza ati akamaro k'umuhabara naka hari abahabara nabo bizana ko gende umuhabara ndarushe hari abasanga oya hariho gusana akenshi mugabo muhuye n'umuntu ari nk'umuntu yubatse agahura n'umukobwa canke umugore ari umuhabara wundi muntu arambwira ati sha bantu b'Imana muze murafata abagabo banyu neza kubera ko abagabo benshi bararushe kandi baruhijwe n'abagore babo no musagahinda bafise ashikiriye umuhabara cyara umukobwa yigeze kubitubwira umukobwa yari afise vraiment amafaranga aratwereka agasakocha avuga ati aya mahera je sayi wanje nayo umuhabara wanje aha jewe numva mfise inshingano zo gusumira abana biwe inshingano zo kumenya ibyo mu rugo rwiwe bakeneye hanyuma nkaca rero nanje nimenya nukuvuge nyimba bana bavuze ngo papa ngo hageze Minerval oya yarahari ngo papa ngo hageze Minerval acha telefone ati mugere jineza ko ahasha kuba hari kosa oya babana yamubwiye ati amafaranga jewe yanje naya je ndakugize nk'umukontable wanje mugabo umenye mu rugo rwanje bakenera ibi ndavyo bisigaye ni wewe nukuvuga ne bamenya na stock mugibe ibintu renine ni nk'umuntu uhora wakira abantu bubatse ndibaza murabona yuko biko biraduga cyane ryari sinzi ko mufise kaya video kavuga ngo jewe Charles ngo n'umugabo wanje akawoje ngo Charles ngo n'umugabo habara yari katuka umugore wa Afrika atuka umugore wa Afrika ni benshi ngo mera tumusangire ngo nakubwiye ngo n'umugabo wanje arazi yuko ngo ari umukeba wiwe none ibi bintu mwibaza ko n'ubukene biva ku bukene hari abakobwa canke abagore ntibakunda kuresista ku bukene iyo umugabo amaze ko bakenye kenshi arakunda gutakaza icubahiro kiwe nico gituma nkunda guhamagara abagabo barondere vraiment utume ugwa kuri tere umugore yotuma abona warushe wahore uriko rarondera hako abona wicaye hari abagabo usanga ro kenshi aje ngakiyicarira ugasanga umengo akazi kiwe nako kurangura amabanga yabubatse gusa ariko rero byiza nuko umugabo atigita utwuronka twose mugabo ukamenya ati ejo canke hirya yejo umugore ashobora kunta hari abagore rero bameze uko iyo abonye afite amafaranga acavuga ati minaenda kugira gusa arabe ko yogukomesha arabwira haro je ndazi n'umuntu umutegetse daye yaragiye yarubaka inzu biramera neza abonye inzu bayisozereye bari munsi bamaranye indwi zibiri umugabo acara mwirukana umugabo mwahura gusa ari mugatize ati byagenze gute urumva ati nimwe ari ukaba namwitize kumba ari kari depress ukibaza ngo nitize kumba ari kari depress umugore yaciye amwirukana benshi iyo kosa barakunda kurigira n'ubundi mugabo nzi nyene wewe yaratahutse umugore yagumya akora ibikorwa wewe agenda mu mahanga ngo kurondera biranka shikasanga inzu yarayikorewe n'abahabara bien hanyuma ro mu nyuma ikibazo cyaciye kiba nuko amaze gushika yari yinjiye atangura kuzana imigagaro yarakubiswe nakubiswe n'abahabara bawo umugore wiwe
yarakubiswe kandi yakubiswe je mu maso yanje nari nkiri umupeti gose mugabo ico kintu ndacibuka ni ibintu rero bimwe bimwe nagenda yumvira je narongoye ntevye ntumbona gutya narongo abapeti frère banje bose barahejije ciko ndiyumvira ibintu nibiki mugabo mu nyuma ndahava ndiwe navuga ati no uko biri kose ni nahantu tegeza guca cha Socrates ico kindi naco nico kindi ntakunze uko biri kose rongora canke murongogwe jewe ico kindi nico kintu natahura igituma abantu bose bariko barabona ko mariage ari itegeko nitubone yuko tuzogenda mugabo iki kintu si ciza cyo kubona ko mariage ari itegeko hari abantu usanga baba influencer par imiryango yabo cyangwa ka influencer n'abagenzi no kuvuga ngo kenshi ndababwira ati foko umuntu iyo agomba kuja kurongora ategerezwa kwibaza ikibazo ati pourquoi je vais me marier ugafata ikaramu n'urupapuro kimva ati impamvu ya mbere ngomba kurongora niyi iya kabiri niyi iya gatatu niyi iya kane niyi iya mbere bisabiki iya kabiri bisabiki urumva ku buryo ugenda uvuga ati jewe objectif itumye ndongora niyi kubera ko si bose nibaze ntuze narigeze kugira igihe kimwe seminaire ndabaza abantu bubatse pourquoi tu t'es marié we warongowe kubera iki we warongoye kubera iki narabajije bashika 15 mwegeza mpinyisho benshi bahuriza ati je narongowe kubera abandi barongowe nabonye abandi bene ubu rero biroroshe ko asambura kubera ko ivyo bari mu ntabazi vyari ivyo kubera ko ino musi twagize n'ikibazo bijya byakera basanga banyogosenge bakuganiriza imbere kugenda nabo tukiro nico gituma no musi uza gusanga kuganirizwa n'abagenzi abigeme bagenda kubaka akenshi atavyo bazi ndavuga cyane cyane hari abantu badakunda kumva ibintu twe twigisha bavuga ati ivyo baba ko gusanga bagenda bakiri nkamwe bakira amasugi muri make ibintu ntibashaka kuvyumva no mu matwi agezeyo rero arabura icyo akorera umugabo abuze icyo akorera umugabo nawe namubwira acaje kurondera hanze je navuga ko hari nko n'abakobwa muba mwicaye dans un groupe kaguma muvuga ibintu we bukamenga ntashaka guterera comme si umenga ni ndero ategeze kugira uko mubivuze hari igihe ushobora gukanguka ati hari nk'ibintu ushobora kumva nyene bitaraturaba bijanye n'amabanga yabubatse niki mukavuga ati ico kintu kirabaho kumbe ukagenda utwaye connaissance ndetse tukazozigikoresha hageze gusa ntimugira ubwoba bwo kubaka ngo n'amafaranga ngo habuze amafaranga ngo cyane kuti je nanje ndibuka ko mariage nagize urabona ko utanga kaneva mugabo baze baribuka yuko igisabwa gusa ni base ni kuvuga urufatiro ukamenya umutwe wawe kurondera kuko urumva nawe ukuranye ubujuju bwo kutarondera n'umugore wawe azogusuzugura kabagore abakobwa sinze murampinyutse murakunda abantu barondera gusumba abantu bafite amafaranga exactement no kuvuga yuko rero muri make bafate umwanya barondera bitume vyanka mugabo warondeye nivyanka no munsi ejo ntibizoreka gukunda hanyuma rero bace bamenya yuko ejo canke hirya yejo ni watanga kaneva ukavuga ati mu komite nivyo barafasha mu Burundi baracabikora je naje natanze kaneva ya mariage nashaka mariage y'imiliyoni 7 mugaye ikibazo cyamera kubaza ufise mwangaye yego irega na bible niko bimeze ni imana igomba kugira iki gufashije no kuvuga itumye abamarayika baye bakagisha gufashije bakabaza ufise iki niko mbise wa mugore w'umupfakazi imana yagombye gufasha hamajeti none wewe ushaka kuri amadeni nivyo umugabo yagiye afashe iki bagira umutware n'abana kugira bagende kubagira bagurana bamubaje umumarayika amaje ati none ufise iki mfise udufu mfise n'utuvuta ati sawa reka dukoreye kutwo nyene n'umuntu yabagwaye babaza ati urafise ukwizera no kuvuga atacu ufise nacuronka nga reka tugirire gahaye ikiganiro cy'uno munsi ndabashimire mwakoze cyane Renine wakoze cyane nawe minishe kutwiyumvirako yego merci sana murakoze nawe ndibaza iyi sujet turashaka kuyibandanya tubonye muri commentaire abantu batatahuye neza ni nini ya cyane mugabo twagerageje naho mwayitagize muri commentaire turarindiriye commentaire zanyu ibibazo cyane cyane Renine arasoma urasoma commentaire yuko zikiganira yego tuzoca turaba duce dukorera ku bibazo muzaba mwanditse muri commentaire reka tubashimire namwe mwadukurikiranye tuvuga ko tubakunda cyane hama mwandanye mukurikirana ibiganiro byacu turahangaha ku bwanyu turabakunda cyane merci beaucoup